naco gituma dukeneye nta muntu umustar ashobora gukora indirimbo agakwiza Emilio akarara atambaye impuzu akarara n'ibirato sivyo ikwije Emilio akarara n'ibirato hanyuma ngo afise management mu muntu akomeye no mu Burundi nta mustar n'umwe harakomeye mu Burundi nta mustar n'umwe harakomeye kandi mu Burundi nta management yari kuko niro twigeze kubona wakoze uvuga ati maze gusohorana indirimbo na Fabulous narahuye n'ibisanga byinshi n'ivyo bisanga wahuye hoba hari mu bisanga nyabaki woba warahuye mu gihe umaze gusohora indirimbo na Fabulous na cyane turavuga ku ruhande gwa bari abandi bapinzani kuko ndazi ntaho harabo badahuza rero Fabulous sometimes numva nkuze Natasha nkagira ubwoba yuko Frojo yoyica Madam Stay urukundo gukunda umurapara akunda umuntu wese arashobora gukunda n'imbwa irakunda rero narakunze narakunze ariko nkunze ndapropose umuntu urukundo and then none kunze wabakundiye rimwe ko twumvisemo amazina y'abantu benshi ivyo abantu bashobora kwimbaza ngo none kuko aririmbye Estanisha ukaririmba Miserika ukaririmba urashobora kumbaza ngo wabakundiye rimwe riri jewe abarundi barayamaze ngo urubuzi inkware ruvumbukanikyo hajya kuko amenya ati ngafatwa n'ikibazo so muri kamere kanje rero mu buzima bwanje ndi umuntu nakunda gufekinga ndi umuntu mvuga ikintu ko kiri je ndafise histoire yanje umuntu wose arafise histoire yiwe ndafise histoire yanje imisi yose ndamashimira Imana uvuga ati Imana irahari so jana indirimbo rero sinova ngo ni gospel sinova jembe sinandukanya gospel na sekira kuko indirimbo zose zirafise ubutumwa kweri mu ubuge mu makanisa amwe ndamandumva rero n'abaririmbyi benshi turabazi ngo naba gospel bari ba gospel mugabwe twaraba ibyabo zabo turabazi ni menshi cyane bama bavuzwe baravugwa abo bantu bapigama ama pocket bagirana afite ibintu byinshi bakora bitameze neza ariko umuntu wose ahari arafise ikintu ashimira impanuro kwanza kuri abo bantu bameze neza mereye ku bantu ku muntu kana ari yize wowe tubana mudomeko wowe ndazikunzi shaka kukuvuga ariko abaririmbyi bose baririmba gospel indirimbo zihayagiza Imana menya kuri kuririmba indirimbo yahayagiza Imana sivyo hanyuma kujya ubikura duhanura abantu bareke kugira ibi bareke kwambara uku bareke ugasanga Desmond numuririmbyi bafata ko aririmba sekira ariko na dread mfise yambara ishati y'igitambara mugabo wewe ukajusanga amaderedi ku mutwe mugabo wewe naka mugabo wewe wundi muntu navuze Big Zoe respect my bro ariko ugasanga ibintu muri ko muragira haba muri comportement nyambaro n'ibindi inyifato zanyu ntizibereye kuri bifeze ujya muhungu ntacyo dufa kandi ubu novuga ko ubuni sawa kuko aranyandikira message nanje nkamwishura ariko nta kintu ariko nyuma yo gukora indirimbo hari akantu kuba karigeze kuhaba mwe katameze neza mugabo nibaze ko vyaheze yamaze kukubroka nuwahe umuntu yasubiye kubahuza kubwira mushobore gufitanira tena agutahure mu vyabaye byose icyatumye mbloka n'aya masasi ndakimenya ariko bishobora kuba yabonye ko nakoraniye imigenderanire n'umuntu no vyita yuko yigereranya nawo bidakunda ariko I'm sorry my brother ndazi nawe ndakuba uransumba mugabo hari abantu bagusumba riri so rero ko nakoranye na Fabi bikaca bituma yerekana izindi hari abantu bagusumba riri ushatse kuvuga yuko ngevuga ne shimwa ntangevuga ni ganza mana kubato no kubasaza yo niwe watumye mbinyanza mana bandi nabibubanza niwe wangize umujene mana bandi nabo basaza yo reka no musi ngushimire reka no musi ngutazire reka no musi nguhayagize kuko ari iwe mbona ubikwiriye ibihe bibi nanyuzemo wagiye ufasha kubivamo oya sino kwirengagiza oh my god muca munyiwitsi izina rya Ipinzo ritangaza Pascal ntibiraba official indirimbo zacari muri studio kandi ndibaza ko mushobora kuba mwenshi mwibaza abafana benshi mwarambaje ati none kubera iki yandirimbo na Estanisha tutarayibona yandirimbo na naka tutarayibona ko twabonye muri studio muri Nyera mwifotoza kandi twadusanze ko abasanga tubabonye bariko barifotoza haba hari ikintu wifotoje na cyane muri studio indirimbo irahari indirimbo ikosoye Estanisha no muri mwiza cyane kandi arakunzwe so indirimbo irahari kandi ndabasezeraniye ko indirimbo zizokurikirana ndovuga no mu bigeme dufise ngaha mu gihugu
azo bwa mbere Estanishe namuha cyane arubashwe cyane kandi ubu umumiliyoneri ni umumiliyoneri kubera ko ndagukeje Estanishe aho uri inshuti yanje umugenzi. Ora bakunze ba Stein TV Worldwide, muri kwa rukundo nyene, muri bwa bumwe tubandanye gushikirana, mukora subscribe, like, share n'ibindi bintu usanga bikenewe ku channel yacu ya Stein TV Worldwide. Turugwaruka ruriko rurabikora, dukeneye gutera imbere natwe hama tugira abo dutejeje imbere, dufata abari nyuma yacu ni benshi, dutezanye imbere, duteze n'imbere n'igihugu cyacu. Uno munsi naho turi kumwe n'umutumire naho so wundi ni umwe nawe nyene mu bariko barabikora neza, sama aka menshi. Hariho Mr. Turibuja, Mr. Shigwa Hejuru, Mr. Our Superstar. Ni nyinshi gose, ni ndirimbo nyinshi gose, ayo na Mike yiwe menshi. Tumuzi ko bamwe ndibaza benshi ntimurabimenya, arakeneye na nyene ko mumenya na nyene mumushigikire kuri channel yiwe ya Desmond Buja. Reka tumwakire kuri mikoro za Stein TV Worldwide agire icyo ababwiye na. Hey, abakunzi wa Stein TV Worldwide nabaramukije cyane, ni Desmond Mr. Turibuja. Sometimes numva nkuze Natasha nkagira ubwoba yuko Frojo yonyica Madam Stein. Ni byinshi gose Desmond. Meze neza ndashima nawe sawa. Natwe turameze neza turashima, wanaberewe papa. Merci beaucoup niko nibyo biranga abantu nk'aba star tuza kuberwa nyine baziko ni kuba wemereye niko nubwo ubuzima bwacu nta kindi. Ninde yoba kwambika byo bigusaba nk'amafaranga ngana gute kugira ushobora kwambara? Unyambika nshobora kumuvuga ko nyandisha. Nshobora kumuvuga gusa akene bazosanga abansange ku marezo sose nkoresha nzomubwira umuntu anyambika everything nta kimwe. Yes, Desmond uri umwe mu bantu turiko turabibona bariko barabikora neza muri entertainment yacu. Ufite indirimbo nyinshi ndibaza zirashika kuri 5 nyimba niho. Mugabe izo ndirimbo zawe zikaba ziboneka nka zose arama audio. Ingorane yo birihe kugira ntushobore kuduha ama video byo babikugorera he imeze gute? Je gukora video ofete c'est bon kwa indirimbo murazizi kandi nimba Stein TV Worldwide genda zizi ugomba n'ubu nyene cyenda zijya zarahitinze nga muri mu gisagara na cyane ko zimwe nazikoranye n'aba star bakomeye kandi bamaze imyaka myinshi bari kuri hit cyane. Turabonamo nka Fabiro, harimo Fabiro, harimo Tiros, harimo n'abandi benshi tumenye kuvuga. So ikijanye na video ni kibazo cyiza cyane nkunda kubazwa n'abantu benshi na cyane abafana ndetse aba journalist mukunda kutubaza, abafana nibo bakunda kumbaza icyo kibazo, none gute tuzokubona gute uri kuragirana. Ariko icyo nababwira nuko ndafise indirimbo ziko zategurwa ama video na cyane ko nari ikintu kingize occupé cyane ariko gisa nikirangiye. So mwo kwitega rero umuya muto y'amasanamu imwe ku yindi kandi ifise indirimbo zikomeye cyane mu studio. Indirimbo zose upanga iyi wanje Mungu yupo ntiburemwe muzizani abakunzi ba Stein TV Mungu yupo ndabibutsa cyane umuntu wose mu buzima arimo yibuke ko Imana ihari, ntagire umutima uhagaze agahava kuri ibintu bidakorwa kandi yizira ko Imana ihari. Yes, uri umwe mu baririmbyi bamwe bataratora kariyere yawe. Uri mu gospel kuko turabonamo indirimbo zawe z'Imana, turavye nka Shigwa Hejuru, tukaraba Mungu yupo, ni zimwe menga zikunda kuririmba nk'aba gospel. Uba uhagaze mu ruhande rwaheba, hari abataratora kariyere yawe, turagomba kubaho mucyo. Gospel uvuze gospel ubishitse kuvuga indirimbo zihagize Imana nkuko tubona ubyandika. Ofete iki kibazo sindakibajwe sikyo ryambere ndakibazwa, ndamaze kubazwa n'ama TV menshi, aba journalist benshi amaze kwimbaza. Muga Stein TV Worldwide ntacyo cyari bigere kibazo. Ariko nanacyo gituma wanda gisubiremo umuntu wose ahari arafise ikintu ashobora gushimira Imana. Nakivuze uko kandi n'umuntu acakivuga. Rero wowe urinde je nibaza ko n'umuntu agiye gukora ikibi yagishikanya agikora arashimira Imana. Avuga ati Imana urakoze, n'umusuma agenda avuga ati Imana umfashe simfa. Umfashe simfa kuko amenya ati ngafatwa n'ikibazo. So muri kamere kanje rero mu buzima bwanje ndi umuntu nakunda gufekinga, ndi umuntu mvuga ikintu ko kiri. Je ndafise histoire yanje, umuntu wose arafise histoire yiwe. Ndafise histoire yanje, imisi yose ndamashimira Imana avuga ati Imana irahari. So jana indirimbo rero sinova ngo ni gospel, sinova jembe ntandukanya gospel na sekira kuko indirimbo zose
zirafise ubutumwa kweli ubuge mu makanisa amwe ndumva rero n'abaririmbyi benshi turabazi ngo n'aba gospel bari ba gospel mugabo ugiye kubaraba ibyabo zabo turabazi ziratandukanye ni benshi cyane bama bavutswe baravugwa abo bantu bapiga ama pocket bagirana afite ibintu byinshi bakora bitameze neza ariko umuntu wose ahari arafise ikintu ashimira impanuro kwanza kuri abo bantu bameze neza mereye ku muntu kana ariyizi wowe tubana mudomeko wowe ndazikunzi shaka kuvuga ariko abaririmbyi bose baririmba gospel indirimbo zihayagiza Imana menya kuri kuririmba indirimbo zihayagiza Imana sivyo hanyuma kujya urikuranura abantu bareke kugira ibi bareke kwambara uku bareke ugasanga Desmond numuririmbyi bafata ko aririmba sekira ariko na dread mfise yambara ishati y'igitambara mugabo wewe ukajusanga amaderedi ku mutwe mugabo wewe naka mugabo wewe wundi muntu navuze Big Zoe respect my bro ariko ugasanga ibintu muri ko muragira haba muri comportement nyambaro n'ibindi inyifato zanyu ntizibereye so mugerageze rero mukora ibintu bisa n'ibyo nuko ntumusa muhindure ibyo muririmba bijyane n'ingeso zanyu nico nashaka kubabwira nicaye ikintu ushimira ko Imana cyane ubona ati iki kintu kweri ndagishimira Imana cyane nari muto ubu ndakuze nico kintu ushimira Imana narigeze kuba kayoya narigeze kuba mama wanje ameka mu bituku ndiyo nonako ariko aya masandu umuntu akuze akomeye kandi afise ivyiyumviro bimaze no kubaka benshi no guhindura benshi nico kintu cyambere uvuga ati ico kintu ndagishimira Imana nico gituma ngira tunabona naziga ndirimbo uvuga ati shigwa hejuru ibindi n'ibindi mu ndirimbo zifise amajambo menshi shigwa hejuru Mana gerageje kwanza duhe agapera gato kugira twumve byinshi muri iyo ndirimbo hama hari akajambo nibaza sinshobora kubura icyo ndayikuramo ko irimo byinshi ntange vuga nishimwa ntange vuga ni ganza Mana ku bato no kubasaza niwe watumye mbinyanza Mana bandi nabibubanza niwe wangize umujene Mana bandi n'ababasaza reka no musi ngushimire reka no musi ngutazire reka no musi nguhayagize kuko ari iwe mbona ubikwiriye ibihe bibi nanyuzemo wagiye ufasha kubivamo oya sino kwirengagiza oh my god muca munyutsi ibihe bibi yanyuzemo ntiyoshobora kwirengagiza Imana namwe nta muntu n'umwe adafise story yiwe kandi kira muntu story yiwe tegerezwa kubambi rero icambere na mbere dushira imbere Imana twibuke ko Imana ariyo ituma byose tugirane tubivamo shobora kuyibona uburaha ntiwibuka ati nuko Desmond indirimbo tushobora kuvuga turahera inyuma gato indirimbo ya Fabirov kuko ni indirimbo waririmbanye n'umuntu akomeye umustar ni indirimbo yanabaye hit yakunzwe n'ubu ndazi hari umuntu ayumvise avuga ati iyi ntishobora kugenda ntayumvirije mbega Fabirov guhura kwawe na Fabirov byo byarakoroheye Fabirov ahari ndamuha respect Asian boy aho uri hose respect sana my bro uri umuntu mwiza cyane uri umuntu umeze neza ndazi kurikirana Stain TV worldwide vraiment uri umuntu ma icyubahira no hose mbandi so Fabirov guhura nawo bikintu abantu benshi bibaza ati byagenze gute ariko Fabirov n'umuntu ameze neza n'umuntu akunda kuvuga amajambo bamwe ntibamutahura ariko n'umuntu ameze neza ndamushimiye kandi ntivyangoye cyane ntivyanangoye kwanza kugura nawe byo bintu byoroshe cyane umusabye icyiyumviro cyo gukorana nawe umuziki yakwishyuye gute management yiwe nta bintu birebire yagusabye nk'ibijanye n'uburyo nta bintu birebire byahabaye nta na kimwe cyahabaye nta na kimwe Fabirov asanzwe ari mu brother wanje ndamwubaha ntituvugane by'umuziki tout simplement ofete connection yacu s'umuziki gusa bise n'ibindi bintu bihuriye ko bisanzwe ari n'ubuzima ndafite ibyo ndamufasha ndafite ibyo mfasha ndafite ibyo manura arafite ibyo manura so n'umuntu rero bitari kungora cyane gukorana nawe kuko yasanzwe ari umuntu nakurikiranye kuva kera nakunze kuva kera n'umuraperi w'imyaka yose ari kuri top imyaka yose amaze akora umuziki ntigeze akoroka vraiment nakuze ndamwumva n'amasaha ndamwumva byari iteka cyane guhura na Fabirov nararyohewe cyane kandi ahari hose ndamushimiye kuko nanjye yari amayiteka amasaha ndavyubahirwa cyane ni kiganiro twigeze kubona wakoze uvuga ati maze gusohorana indirimbo na Fabirov narahuye n'ibisanga byinshi n'ibyo bisanga wahuye hoba harimo ibisanga nyabaki woba barahuye mu gihe umaze gusohora indirimbo na Fabirov na cyane turavuga ku ruhande
gwabariya abandi bapinzani kuko ndazi ntaho harabo badahuza rero Fabio abandi naho byagenze Fabio nta muntu numwe afite jalousie ndakivuze kurande gwiwe ko ndamunzi Fabio n'umuntu mwiza cyane ariko kuri nosi niko byama ari abantu banswe kubera bakurikiye umukiza kandi yari umuntu atumwe n'Imana sivyo ariko kumukurikira gusa baramwanga urumva rero uri kwisivyo bitegerezwa kugushikira ndazi ko hari mushobora kuba muvuze icyo kibazo kora mugeze kubona ama interview nakoze cyane turadudura bifese kuri bifese ujya muhungu ntacyo dufa kandi ubu novuga ko ubu ni sawa kuko aranyandikira message nanje nkamwishura ariko nta kintu ariko nyuma yo gukora indirimbo hari akantu kuba karigeze kuhaba mwe katameze neza mugabo nibaze ko vyaheze yamaze kukubloka nuwahe umuntu yasubiye kubahuza kubwira mushobore gufitanira tena agutahure mu vyabaye byose icyatumye ambloka n'aya masasi ndakimenya ariko bishobora kuba yabonye ko nakoraniye imigenderanire n'umuntu no vyita yuko yigereranya nawo bidakunda ariko I'm sorry my brother ndazi nawe ndakuba uransumba mugabo hari abantu bagusumba riri so rero ko nakoranye na Fabi bikaca bituma yerekana izindi hari abantu bagusumba riri ushatse kuvuga yuko Bface ari musi ya Fabio icyo si kino umuntu yokwirigwa arakekeranya musanzwe je sinkunda gufana umuntu sinkunda gufana umuntu nje ndafana umuntu kuko ashoboye kuko muri entertainment arasana babikora neza kweli ni benshi cyane bashobora kudondagurira ngo babikora neza riri kandi twemera n'abandi babikora bigana babikora neza mugabo bakaca babona ko bo bariko babikora neza so Fabio arabishoboye cyane nta muraperi numwe ngaha mu Burundi no mugereranya oya nicyo kunda kubera ko n'umuntu aririmba style nawe uravuga ati je ndi munsi iwe ndamwubaha Ugeni my brother andusha ivyibira kanuri anansumbya kuririmba ansumbya kurapa riri ndamwemera ariko hari abandi bantu nanje nsumbya kuririmba kurapa naco gituma rero uraho abona ariko arigeranya n'uwabandi bubaha arafise abandi bantu bamusumbya amanza agende yigeranye nawe cyane bamusumbya ndene arabe ko byo cyangwa je niko no mutekera impanuro arabishoboye mugabo aracyara ahantu agikeneye abandi bamufata ukuboko yes turavuye ku ndirimbo ya Turibuja turasimbiye ku ndirimbo ya aba superstar wayiririmbye ide yo kuririmba aba superstar yo yakujemo gute aba superstar nabiririmbye mu gihe urukundo gukunda umurapara akunda umuntu wese arashobora gukunda n'imbwa irakunda riri rero narakunze narakunze ariko nkunze ndapropose umuntu urukundo and then none kunze wabakundiye rimwe ko twumvisemo amazina y'abantu benshi ivyo abantu bashobora kwimbaza ngo none kuko aririmbye Estanisho karimba Miserika karimba urashobora kumbaza ngo wabakundiye rimwe riri jewe abarundi barayamaze ngo urubuzi inkware ruvumbukanikyo hajya cyane washaka mwonde uwo nashaka dore ko twarabibonye hari na interview wakoze uramuvuga je ndamukuvugira wansi benshi baravuze ariko burya ntibihishwa urukundo ntiruhishwa iyo wakunze umuntu urabivuga rero nane namukunze kandi ndamwanka ndamukunda kuko sinigira mbona apostinga ko ari mu rukundo n'umuntu urumva rero mu gihe ataragira postinga ko ari mu rukundo n'ubwo ari umugore wundi umuntu baramukunda rero ahari hose Mokens Desmond aracagukunda kujya nyene Mona Warda yemwe Mokens ndagukunda kandi cyane muririmbire ka karirimba akajya karirimba mukamuririmbire ngira ntako yashoboye gutahura neza akaririmba kahe akaririmba wamuririmbiye mwajya interview Mokens ufite Mona kamucishirize nakoze ni TV rana nashaka kuvuga ndibaza warayibonye kandi amajambo wanyishuye biri nanashimye cyane kuba bitakubawaje nubwo munyawacu uja ku marezo sosio uravuga ngo hari ibintu bigushisha ngo bahungu bubu ngo arakudraga ngo hanyuma ngo mwankiye ngo waje ku marezo sosio ngo akavuga I'm sorry buryo urukundo ruragoye Mona Warda ruragoye vraiment ndibaza ko nawe ushobora kuba warigeze gukunda ariko
kujya wiyumve ukunze ujya muntu naka akamera nk'utagutahura Akadekora. ya niko biri nanje nikomerewe so sinibaza ko nshobora guhisha ibindi mu naco gituma buri munsi ndakwandikira message kuri DM ndakwandikira message mugabo ugasanga kuvyishura birakugoye ariko nibaze ko umunsi bizogenda ico yomenya cyo cyamurindira ndamukunda kandi mwana warda haba ku burozi habe kuko inzomutora byase mu migeri uzokoresha bizoja mu ngumi na cyane mugiye ko nzanaragiye kuvugana n'abatama ndamaze gushikana n'abatama bashobora kuyimfasha mambwa tujya mwana uzomutora byoro so rero mwana nzo gutora tu urarotswe ndagufise yes turavuye kuba superstar turasimbiye ku ndirimbo Mungu yupo nayo nyene icyumviro cyo bacaje gute cyo bimeze gute turabona imaze gusohoka wacyuhagarara cyo bimeze gute jewe benshi nibabizi ariko aha abafana ndavuze ngoma ndakivugireho abafana benshi bo mu ntara za ruguru za Muramvya Gitega Kirundo igihugu cyose n'abari mu bindi bihugu so mashabiki ambao mko Tanzania wala labda mkapata hii link mkasikiliza jecho nawabwira majambo make murashobora kuvuga ati Desmond kumengo sometimes hari kumengo ntariko araboneka cyane ndafite ikindi kintu uko bari bakumenyereye ukije kuri Turibuja urabona ko aciye ugenda transit kuri aba superstar uragenda transit Mungu yupo mugubu baciye ndafite ibintu bikorwa ndiko ndakora so kuvuga ko muri studio ntaje kuririmba ndafite indirimbo muri New Era niyo studio yanje kwa X Factor niho nsanzwe nkorera ndafite indirimbo zishika kuri 4-5 rero hari imifumo abantu bariko barakora yo gusohora ama EP gusohora ama album so sindabayemereye ko ngiye gusohora album ngange gusohora EP cyo ni kintu cyambere kandi bigizwe n'indirimbo zingahe cyatugira indirimbo zo wagize n'indirimbo zitandatu ego izina rya EP nzoritangaza parce que ntibiraba official indirimbo zacari muri studio kandi ndibaza ko mushobora kuba mweshi mwibaza abafana benshi mwarambaje ati none kubera iki ndirimbo na Estanish tutarayibona ya ndirimbo na naka tutarayibona ko twabonye muri studio muri Nyela mwifotoza kandi twadusanze ko abasani tubabonye bariko barifotoza hari ikintu bifotoje na cyane muri studio indirimbo irahari indirimbo ikosoye Estanish no muri mwiza cyane kandi arakunzwe so indirimbo irahari kandi ndabasezeraniye ko indirimbo zizokurikirana ndovuga no mu bigeme dufise ngaha mu gihugu azo bwa mbere Estanish ndinamuha cyane arubashwe cyane kandi ubu numuki umumiliyoneri ndagukeje Estanish aho uri inshuti yanje umugenzi wanje kandi urazi ko ndagufana cyane ndakwemera cyane nkuko nawe yaraguhaye n'agacupa Esther n'umuntu imico yiwe ndakunda ukuntu ameze n'umuntu arakora kandi akora agije biri yaje nzomora umuntu abaye gukora amakiki kugira ibintu bidashoboka mara Estanish bamufasha haba giziki n'umuntu ariyubashe na cyane kandi ndagukeze kuri ico kintu uri umumama w'abana umwe canke babiri no mugabo uri umumama ndakunda comportement zawe kandi ndakunda n'ishaka ryawe n'indoto zawe turabona ko igihugu cy'ubundi ko kiramenyekana kuko hirya ya Jordan na London mukati umuntu so mu Burundi kuri TV kanaka yahandi mu kindi gihugu indirimbo yasohoye irikira cyako so ndakwemera cyane kandi ibibazo ko tuzokorana kijya gikorwa twakorana kizosohokana kizoba kimeze neza cyane abafana rero mwitegura ico gikorwa kizoba kimeze neza cyane mbega Desmond afite management icyo kibazo abantu bakunda kubaza mu Burundi nta muntu umwe afite management nta numwe ahari nta numwe bamwe barabivuga barabyitira nta management ihari Big Fizzo afite management n'abariko anagukora korabona Wizkid afite management afite management bamaze kubabona n'abantu bakora ibintu bikomakomeye kandi biri kuri level ikomeye kandi n'ukuri ibintu byabo byidandaza tubatubibona mu Burundi nta muntu numwe nta numwe wemera avuga ati arafite management ndasubiyemwe mu Burundi nta muririmbyi n'umwe management wemera bimeze gute management ndemera na management iraba mbega ivyo tuko turakora bija he ubu nta muntu agishaka gukora indirimbo yumviriza mu cyumba wenyine nta muntu ashaka gukora indirimbo iri public reka natwe ntidukeneye kuzosohora indirimbo tuyumvirize kuri abanyenyanza naco gituma dukeneye nta muntu umustar ashaka gukora indirimbo agakwiza Emilio akarara atambaye impuzu akarara n'ibirato sivyo ikwije Emilio akarara n'ibirato hanyuma ngo afise management mu munakomeye no mu Burundi nta mustar n'umwe harakomeye mu Burundi nta mustar n'umwe harakomeye kandi mu Burundi nta management yari kuko ufise management turamubona ni wa muntu ajana n'isi
ni wa muntu abona ati mbega ubu no munsi bigenda gute ndinvest amafaranga ngana gute umuziki ndiko ndakora ni umuziki uzovuzwa mu Burundi gusa ariko vema mu Burundi wo murakoze ko dufite abastari hari umuntu umustari yo bavuga ngo je ndi umustari akomeye agakora indirimbo igaca kuri Wasafi TV akarara n'ibirato muga hariho nabandi bafise indirimbo zagiye zivuzwa no mu bihugu bitandukanye twagiye turabona Olympique hariya kandi ari indirimbo z'abarundi nabo ntibemera jewe rijya higano rya Olympique nari kurikiranye nta ndirimbo nigeze mbona kuri bijya birori nigeze mbona yo mu Burundi byaravuzwe araba babivuze ngira ngo byarabatorotse ariko liri mu Burundi ndasubiyemwo nta management n'imihari nta n'umustari n'umahari abantu muvuga ati mu manager abasani murabe rero aravyanse Desmond aravyanse mu aravyanse rero nabona ntayufise muri make kuba mu Burundi atamusani n'umafise management je ndi mu Burundi nawe uri mu Burundi nawe nta management wowe uyikeneye management ya muri kano kanya sinova nkora kene management kuko je ubwe nk'ibwanje ndabwikwijirije ndazi ikintu ndiko ndarondera ndazi iyo nshaka gushika so management n'umuntu akuyobora ofete manager n'umuyobozi n'umuntu akuyobora mu bikorwa byawe akagenda hariya mugira ibishoboye baba style mwirirwa muraja ku marezo social mukavuga ngo je ndakomenda arenze urarekana na management ako kantu kaguhenda ngo ni management kawe ugahebe hanyuma turaye kurenza ni benshi turabazi murabazi bapoteye gutakarana gusa na management nta masafi turabazi nk'abandi barahari no baheza umwe no baheza hari umuntu yigaze kuba ari kumwe na ari muri TNB trust nobody y'umuntu bita Wanda Boy yaragiye nitumuzi yari muririmbyi abishoboye nitumuzi yari uvuga nabara rigiye kari cyo cyari ni benshi cyane so ariko vraiment tureka basanije kujya kureka gukora ibikorwa twiyemera gufata ubwenge bwacu tukaguzamo imyotsi y'ibindi bintu bidashoboka nko kumenya kuvuga ati ni igiki nkwiye gukora kabisa Diamond Platnumz ariko arashika kure kubera iki akoresha ubwenge bwiwe akoresha management tout simplement ubwenge na management urabona kandi bavuga ati imitwi bavuga tubiri tuvurana urupfu uvuze ati wikorane wenyine navyo nyene urumva usanga bigora bashobora kukugora muri ibi ndakubwire journaliste Jesno sindiko na disinga cyane sindiko na disinga mu Burundi ndasubiyemwo nta muririmbyi afise management hari turabazi sindiko ndavuga amajambo menshi byaciye no ku marezo social umuririmbyi akomeye kandi ko abikora ariko aratwara ubushimwe akavuga ko agomba kore clip ya $10,000 bakaca bavana bace basinyura turamuzi ni ibintu bizwi birazi bakaca basinyura bace basinyura avuga ati jewe no mu Burundi management avuga ati icyo ntigikunda rero management abantu mujya muri kariyeri yo kumanaginga murabe eske muri kumujana n'abandi kuko turi muri competition umuririmbyi w'u Burundi ashobora kuririmba na Davido Kamutakure ibi ni ibintu impano turazi mu Burundi turazi n'ahantu hambere hari impano zikomeye tarazigenda zitandukanye zigenda ziri muri mushikacu I'm sorry ndagiye ku ruhande gusa mugana umurundi kazi nta kibazo mushikacu niyo nsaba Francine ariko abikora neza cyane turagukeje kandi turanashimye cyane kuba Burundi no munsi biko buramenyekana abikoze ariko abikora neza cyane mugabo ugiye kuraba kandi sikubwiwe gusa ni niteka ku gihugu kuko Francine niyo nsaba abaye wa mbere hari abashobora gukundi ndabona ku mastati amasati yose y'abastari nzi murara mu postinze Francine ndabazi muca mu posta mwese yacinze mugabo tugiye kuraba manager mu Burundi nta muntu numwe ari itanga avuga ati je mu nkurikirane Francine ndamukurikirana muri n'amaguru mu bintu bidashoboka rero mu Burundi nta manager ntazogira umuntu w'umurundi avuga ngo ni mu manager na president Menga yarabivuze aravuga ati hari abantu usanga avuga ati nkurikirana yego Francine niyo saba mugabo kumukurikirana akamukurikirana mu buryo musa avuga ati akaza kumurondera avuga ati ejo yurira indege tugende hehe tugende hariya muri ayo mahiganwa agenda atandukanye mugari ngaha akavuga ati ntihagire n'icyo agirana n'icyo amwigako ni nacyo gituma je nta management nkeneye ndakivuze nta manager nkeneye so rero muri kano kanya ndafatira cyane n'uzoridomboka azobari biravana mugabo atari wo mu Burundi ya uruwo hanze riri tuzovugana
nahene cyane apana hanze hafi kuko je za Tanzania ndazizi umuziki uri kuraduga kandi ugeze ku rwego rushimishije nko muri East Africa Tanzania ifise ikibanza cyiza kandi rwose. irakomeye rero je novuga yuko mu Burundi nta management cyane nico gituma singene mu journalist ndabivuze kuri Stern TV worldwide singene mu journalist aso kumbaza ngo urafise management mu Burundi nta management ihari sivyo nta numwe ahari turabaza babigize ngo bafise aba manager b'abazungu muga uno munsi na post nitubona na photoshoot nayo bakora. None wewe wowe uri kurategura gute umuziki wawe muri kino gihe byo babihagaze gute byo bavyifashe gute mu kijanye n'umuziki cyane cyane? Apa umuziki je nsanzwe mpejeje kaminuza ndaje university nico gituma je utazosanga ndiko ndagira ibintu nk'ivyo abantu bamwe b'abarofa bakunda kugira muri entertainment kuko umuziki sitabi umuziki sitabi umwera aho ubonye hose kandi umuziki sitabi utaho ubonye hari hose nico gituma rero jewe ndabikora nk'umuntu w'umu intellectuel ndafise ibintu niko ndakora cyane mu gihe ndiko ndategura iyo EP ndiko ndababwira ariko sanzwe mfise n'ibyo bindi ndiko ndaheraheza bijanye na kaminuza yanje. Dusubire gato kuri iyo EP. Iyo EP zo birimo collabo zingahe? Ivyo ni ibintu byinshi novuga bijanye na EP simbaye umusitari cyane ariko sinoshobora kubivuga cyane kuko hari ivyo ntaraheza gupanga ariko namaze kuridomboka muga izo ndirimbo zitandatu zose ziza zarahije gukorwa. Indirimbo amajwi ari muri studio umuntu bita X Factor the Sound Mind ariko arayiryohera so everything's alright niba ashaka gahonje nzogatangura guposta ndibaza mu minsi imbere ndasubira kugaruka neza muri entertainment ndabakorere ivyo bashaka bashabika. Yes, Desmond turazi uri umwe mu bantu bavuye kure kuko kuva Inyanzarake gushika ibujumbura n'urugendo rurerure. Ndakubwiye ko mva Inyanzarake. Je ndabizi n'urugendo rurerure kuko nibarabara rimeze nabi. Wewe byo bavyakugende byo byarakoroye kugira ushike aho ushitse ubu canke hoba hari kwarokana kazoba zarageze ribonekeza. Singiye cyane kuvuga cyane kubijanye naho mva kubera ko mfise nshaka gushika iyo ufise wavuye kandi ufise aho uri kandi ufise ugomba kuja singiye kuvuga cyane kubijanye na hariya iwacu no muhira ko pona mama Inyanzarake I'm sorry Inyanzarake naho hava baririmbyi bakomeye cyane turafise umuntu akomeye mu Burundi ariko aragerageza kubikora neza big Fizzo respect my big bro hari abaririmbyi benshi bakina Mkombozi sani benshi cyane abanyamakamba so nano akomeye cyane sinzi gituma uvuze ko Inyanzarake hagoye kugira ngo ushike ngaha nano hasanzwe ibarabara rimeze nabi byo byarakoroye kugira ushike aho uri canke ingorane ntizibura niyahe ingorane woba barahuye nayo ibarabara rimeze nabi Ikigoma ni hafi tuganturira indege ikadushikana ngaha. Wewe wizira n'indege. Uraza n'indege ukazana no mu mazi n'inzira mu mazi birakunda ururira imeri y'Inyanzarake tururira imeri tukashikira. Naye waje ni imeri jewe naje ni gari. Turavuga mu rugendo rw'umuziki wawe. Turavuga mu rugendo rw'umuziki wawe byo byarakoroheye kuva ku ntango kugeza aho ugeze canke byo byagenze gute mu ntango yawe ko abenshi turazi nk'iyo nk'umuvyeyi yumvise ati umwana wanje yitaye mu bintu by'umuziki babitahura ukundi wehoho abavyeyi bawe barakurekuriye canke bavuze ati reka manze ndabemeze muga hari ikintu kanaka kitagenda neza? Muri famille wacu abaririmbyi ni benshi cyane na cyane Toma Nzeyimana ni umuntu wo muri famille n'abandi benshi bashaka kuvugira ngaha badakorera no muziki ngaha mu Burundi ashaka kubakorera handi makungu so byari byoroshe cyane nta muntu mwigeze ambuza kuririmba baranamenya mama wanje n'umufana wanje siyameda bivuze ndamaze kwivuga ku ma interview menshi mama wanje n'umufana wanje ni umufana wawe ego naco gituma nshobora kuyadukiza ngo ndiko ndabona ngakoresha rezo social mama wanje n'umufana wa mbere hajya like impost nzikintu like ya mbere ni ya mama wanje comment ya mbere iva hari ya mama wanje arakomentinga hajya kuri YouTube mukaraba sishaka kumuvuga izina ko ari private umuvyeyi wanje mugabo commentaire ya mama ibirimwo ego. Desmond turabona abandi urundi rwaruko ko ruriko rurabikora benshi ntibakiciruka n'abakobwa bo mu Burundi benshi bikundira aba diaspora turibona nko kuri ba Ruben Smith baheruka no kugira n'ubukwe wehoho cyo bagihagaze gute we na mu diaspora wowe ufise hariya diaspora uvuze diaspora ushatse gusigura umunyamahanga umukobwa turuka mu bihugu vya Buraya
icyo ngira ukitahura je ndi umurundi ndakunda uburundi cyane so urukundo mugani rufise frontiere ya urukundo rufise frontiere urashaka kuva mu Burundi bakunda muri Kenya bakunda hehe but je kubwiwanje sinovuga ngo ndafise mu diaspora nko benshi babivuga umukobwa w'umunyamahanga ariko ufise umurundi sifise umukobwa ofete sinkundanye n'umuzungu uri mu rukundo ko ndakuze sinkundanye n'umuzungu ariko nkundanye n'umurundi mugabo umurundi ashobora kuba atari mu Burundi mugabo sinzi kwa mutu mu diaspora n'aba diaspora none hari mu bihugu bya Buraya ndazi ngirane naho kandi none na mama wanje je ntari mu Burundi none mama wanje no mu diaspora nawe nyene buje ari out of Africa benshi tubita aba diaspora so rero na wari hiyo nyene ari nyuma ya Afrika basi tukivuga ego na ari nyuma ya Afrika mye kubera iki abaririmbyi benshi mwita kuri kuba ari nyuma ya Afrika mutabona abo turi kumwe bimeze gute muri abakanoti urashobora kumba ico kibazo ngo bivaye n'ivyo mumaze imisi mubona ngo abasani bamwe abaririmbyi benshi barongogwa benshi bararongogwa na Mr Champagne gari yari yapostinze ati ndongogwe canke ndongore benshi niyo ntuze niyo kariyere bibereyemo nawe nuko kiri ngenda gihanura ko n'abaririmbyi cyane abo tumaze kubona bavuga ngo kurongora diaspora you know Imana yaremye umugabo imuha ubwenge bwo gutunga umukenyezi sivyo rero wo mu gihe ubona ko ugiye kurongorwa n'umugore deja wewe uri nyuma nta n'ubwenge ufise hari benshi turabona bakaje ku mazo social mu diaspora hari mu petit frère wa gusohora indirimbo yarakivuzemo arakigaruka ko ati ngoma mvuge ko bahungu baharaye kurongorwa je sindongorwa kubera ko uwo muntu ari hanze yagiye kumvo zo kwiga amashuri ntiyagiye nka kujya abandi yagiye kumvo zo kwiga amashuri kandi yagiye n'umwana twarakundanye kuva kera twarabanye abantu banza homba baramuzi so rero nuko no kivuga twakundanye ataraja muri ivyo bihugu byo hanze yes turayaze byinshi twavuze ku bijanye n'umuziki wawe turinjira mu kijanye na life nico ikintu ubona twibagiye kuvuga gikwiye kuja muri interview yacu je ikintu no saba n'intererano no saba icyumviro cy'wanje mere kwa fana nje ndabakunda cyane hariya mere igihugu Gitega abantu benshi ngo munyandikira ati Desmond biri gute clip biri gute indirimbo biri gute ko tutakubona neza muri nakivuze ndafise ibintu bingize ukiva cyane na cyane ko ndafise amadiri ya universite na cyane ko ntashobora iminsi iri imbere nashobora kuva no mu Burundi nkaja kubandaniza amashuri yanje kundi mugabane rero umuziki sinshobora kuwuheba kuko ni ikintu kiri mu maraso nkuko grand frère nawe yagiye akamara imyaka hiyo mu kindi gihugu mugaya yarayagarutse Nzeyimana Toma so niko nanje meze umuziki sinshobora kuwuheba n'akazi biri mu maraso kandi nafashe mu objective kugira ngo mpanure so ndafise indirimbo ndiko ndakora ndafise amakado menshi ndafise indirimbo nyinshi mwarabonye haraba twifotozanya turi mu studio zimaze bamwe bamaze kuzumviriza kuko ndafise abahanuzi yo indirimbo zirahari hanyuma ikindi no ja kubaririmbyi tureke kuja mu bintu ivyo bintu nyine bavuga ngo biraharawe ivyo mubireke right kurongorwa ugasanga umuntu ariko arigira ibintu akantu kakabwa ari umuntu w'umushingana ari umuntu w'umugabo abaturiye n'abakenyezi babo ndagisubiyemo nanakivuze ari interview twakoranye na TVra nagisubiyemo encore une fois twebwe abantu ba ruguru hariya tuva uva Matongo uva mu Kanyorsha uva Ingozi uva hehe uva hano biti Nyabigina uva Nyanzarake ndasubiyemo twebwe aho tubanze kugira turi biyo turi ivyitegererezo mu Kiswahili bwana kioo cha jamii so kama wewe ni kioo cha jamii jaribu kufanya kitu ambacho yule mtu kinafundisha nubone ngo views kuronka views kandi yo none ngira ibintu by'ubuhimbiri ndonke views turafisa indirimbo nyinshi zagize ama views zitari mu bintu by'ubuhimbiri turafisa ibintu byinshi byaba bitari mu bintu by'ubuhimbiri kugira ngo twigisha aba generation shasha twigisha abana bashasha umenye ko ivyo ukora ari bizofasha bene wanyu barahabaye mugani bakihari urumva arabaririmbye baratwara ubushimwe bukomakomeye mugabo no musi ntibakihari indirimbo zabo ziko zatwigisha kandi ziracyakora je ngiye muhira popo wanje mama wanje aje kumva indirimbo yiwanje aje kumva indirimbo ya Chanjo Hamisi kubera iki
kubera ko atari ko arumva indirimbo ya Fizo, kubera ko atari ko arumva indirimbo ya Sakbi, kubera ko agana kuraba indirimbo ya Fizo ibintu aza gusangamo nta kintu na kimwe kirimo n'uburofa ibintu bidashoboka. That's why dukwiye kuraba rero umwanya wo kuryoherwa n'umwanya wo kwigisha, tugafata umwanya wo kwigisha tukawugira muniniya. Abantu b'amabifu nabo mureke, umuntu agusumba just byemera uko. Mbega wewe wowe ukunda ibintu by'inkino nk'ibintu by'umupira ibintu abankurikirana barabibora cyane, ndafite umufana cyane ko je ndabona amasitati yawe The Blues ndakunda Chelsea, urakunda gupostinga Chelsea nkuko nabambona n'abandi baririmbye bapostinga. aho tuba turi inyuma y'igihugu, ngaha mu gihugu naho nkuwahe mugwi uvuga ati ngoma kuntera. So mu Burundi ndakunda Abarundi, ndakunda umugwi ntamba mu rugamba, wowe ni w'igihugu. Just ndafite ni jersey ntamba mu rugamba. Muri Tanzania aho hakunya ndafite umugwi nkunda na cyane cyane ukiramo umukinyi dukunda cyane Sadoni bazonkiza. Ariko kandi naho mu Burundi ndafana umugwi witwa Green Noir The Fighters. Ni umugwi wanje ndawufana cyane Mutama awurongoye. Turabakunda cyane kandi turabakurikirana cyane, kandi mubandanye mudushigikira rwaruka. Vraiment Green Noir ndayikunda cyane, mufana Green Noir. Kandi aho ndahejeje icyo nicyo nashaka kumenya gusa. Bakunze ba Saint TV Worldwide twari kumwe na Desmond, umwe mu baririmbye nabo nyene bariko barabikora neza. Mu kurangiza ndabasaba mubandanye mudushikira nkuko namye nabivuga mu ntango, behind the camera yari Agano cameraman.